Abagwayi bagera kundwi harimwo 4 bo ku bitaro Prince Regent Charles, umwe wo ku bitaro Prince Louis Rwagasore na 2 bo muri Roi Khaled bakomerekeye muri vya bisasu vyaturuka kw'isanganya ry'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibirwanisho mu gisirikare. Baronkejwe agafashanyo kagizwe n'ibihumbi 500 umwe n'Ishirahamwe Lumitel Burundi rigiwe imbere n'icegera c'umuyobozi mukuru wa Lumitel Burundi aherekejwe n'umuyobozi w'ubuhinga no w'ubudandaji kuri wa kane ndamukiza 2026. Abagwayi baronkejwe ako gafashanyo bashimiye iryo Shirahamwe Lumitel Burundi kuri uwo mutima w'urukundo bagize wo kubagarukirako. Ndakakiriye neza kubera mwaje kuri abantu bamerewe n'abagize isanganya ry'ibisasu kamadutse ko abashimiye. Ikindi naje ndabashimiye ko nako mwaje guturaba abantu tugwariye kagira umukigoro mukaza guturaba kandi murageze neza kweri. Bashimiye na mustanteri yaje kundaba ari wadutwara aho karere kabone Bujumbura rirare ariwe byose yavuye kuri we kugira mushike ngaha. Jena ndarize nasanzwe byose ni kate simu yayo. Urizi guteri gufasha iki mu buzima bwa misi yose? Nzima amafaranga ndayakorayo neza nta bintu kweri bigorana. Nako yo gumanye ni tera imbere nyene tukaguma twishikira kugira ngo bizadufasha no kugira turonka amayinite. Didmond Mvukiye icegera c'umuyobozi mukuru w'Ishirahamwe Lumitel Burundi ngo bacumva ibyashikiye abene gihugu ngo bace bihutira kubagarukirako kugira ngo bashobore kuronka ukuntu bashobora kwivuza. Umuyobozi mukuru wa Lumitel kuvaho yumvitiye yuko hariho abagize ivyago biturutse kusanganya y'ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare, yaciye yihutira gushiraho umugwi kugira ngo ushobore kugendera abagize ivyo vyago bari mu bitaro bitandukanye byo mu Musaga cya Bujumbura. Naco gituma rero turi hano tuvuye kugendera abagwayi bari kuri bagwariye mu bitaro Prince Louis Rwagasore, abandi bari kuri Prince Regent Charles, ngaha tusozereye kuri hôpital Roi Khaled. Twaravye abagwayi batandukanye bagize ibibazo bivuye kuri iryo sanganya, hamwe bari 4 ahandi hari umwe, hama no ngaha dusozereye kuraba uwundi mugwayi. Ishirahamwe Lumitel kandi icyo gikorwa kiri mu bikorwa yama ikora kuko iri hafi cyane y'abene igihugu, ikaba iri hafi cyane n'abajeje intwaro. Mu gihe rero habaye ikibazo bene ico yama ifasha kugira ngo abantu bashobore kuronka ingene bashobora kwivuza. Murakoze. Nimba atari banga twomenya mbega abagwayi mwabashikaniye iki, coba igikemanyo mwama bashikanye coba kingana gute? Buri mugwayi yashoboye kuronka akabahasha karimo amahera ibihumbi 500. Ayo mahera akaba ashobora kubafasha kugira ngo bashobore kugura imiti canke bashobore kugura n'ibifungurwa bishobora kubafasha kugira ngo banywe imiti mu nda hameze neza. Kandi tukaba twasavye abagwayi yuko bobandanya bivuza neza kugira ngo Imana ibafashe bagire amagara meza basubire mu zabo. Muri Lumitel Burundi ngo hampande yo gufasha mu iterambere ry'igihugu ngo babandanya gukora no twigoro dutandukanye kugira ngo ibijanye no gutuma tumanako bibandanye bigenda neza. Lumitel nkuko ari umuhora ukwiragiye mu gihugu cyose kandi ari umuhora wa mbere mu gihugu, ubandanya ugerageza uko ushoboye kugira ngo abanywanyi boroherezwe mu itumatumanako mu gihugu cyose. Naco gituma unubu ibikorwa bishobora gutuma imihoro imera neza biko birakogwa kandi mu gihugu cyose kugira ngo abanywanyi bashobore koroherwa mu gihe bariko baratuma tumanako amakuru.